Ndakuramukije wewe udahema kubana twe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndehesha kure ya nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza makuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politike, indero, umutekano n'ahandi hose, uburimyi, hamagara y'abantu, maze amakuru akabashikira kugenda mu nyuma yo rero yo gukora matohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho amakuru twabateguriye none. Kononekara kw'amabarabara mu Burundi, amabarabara yarahebwe abayakoresha bararushe. Bujumbura kuwa mbere ndamukiza 2026 mu gihugu cy'u Burundi, abakoresha amabarabara cyane abatwara abantu n'ibintu bariko baratabaza kubera amabarabara yatabagaye hagati yo kutabungabunga imizigo irengeye urugero ku modoka hamwe bikorwa mu kajagari. Amabarabara arononekara ku rugero ruteye ubwoba bikabangamira ubutunzi n'umutekano. Amabarabara yaranonekaye cyane mu gihugu cyose, abatwara imodoka baranegura cyane uko amabarabara yaba ay'igihugu mu ntara no mu makomine ameze. Aya mabarabara asanzwe ari ingirakamaro cyane mu gufasha Burundi, igihugu kitakora kw'ibahari yogifashije gushikira iyo muhora. Ariko rero ayo mabarabara ntiyitabwaho. Ibinogo binini mu mabarabara, ukudakomera kw'amabarabara, ibice by'amabarabara vyacitse kubw'ababibona benshi. Kugendesha imodokari ni igikorwa cy'umugwanyi. Mu bice bimwe amabarabara yarononekaye cyane bigatuma abantu bashobora kugira amasanganya. Iragi rishaje ariko rititaweho. Ayo mabarabara menshi muri yo yubatswe mu myaka ya 1977 n'1985 ku ntwaro ya Colonel Jean Baptiste Bagaza, afatwa n'igice kinini cy'abanyagihugu nk'umutware. Yubatse inyubako nyinshi z'igihugu n'ibice vyaciwe nk'uko ivyegeranyo vyinshi bivyerekana. Kugenda mu mabarabara vyahindutse urugamba rukomeye. Mu turere tumwe amabarabara ntiyagisimbika neza, bikongera bigatera ingorane zikomeye z'amasanganya ku bayakoresha. Ibikorwa vya kera bitabungabunzwe. Igice kinini cy'amabarabara cakozwe hagati y'imyaka nk'uko twabivuze, rero vyatumye bitabungabungwa. Mu gihe atabungabunzwe buri mwanya, ibarabara ryose rihereza kononekara cane bivuye ku biduga biyacamwo. Ibivugwa n'umuhinga mu bijanye n'inyubako twavuganye ariko atashatse kumenyekana. Gupakira vyinshi no kudakurikiza amategeko mpuzamakungu. Izo ngorane zanyurwa nuko imodoka zipakira imizigo y'ibidandazwa iremereye, mu gihe umuryango wa EAC utegekanya amatoni ntarengwa. Iryo tegeko riracengerwa ku mabarabara yo mu Burundi, mu buraruko no mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Amakamyo n'amamodokari akwegana ava muri Tanzania na Kenya yamaca mu mabarabara akica amabarabara yarasanzwe yarononekaye. Ubwo kutubahiriza ayo mategeko bituma ayo mabarabara yihuta kononekara agasaza n'ingoga. Imvura n'imisozi bituma ivyahuha bihuhuka. Ingorane z'ibirere zituma kandi ingorane z'amabarabara ziyongera.
imvura nyinshi zituma hama hasiduka imisozi, imihora itwara amazi ikononekara. Mu gihugu imisozi isanzwe ari miremire, ivyo bituma amabarabara yononekara mu gihe yari asanzwe ari mabi cane. Mu bisagara bikomakomeye nka Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, canke Gitega, umugwa mukuru wa politike, no mu busagara vyo mu buraruko no mu buraruko bushira ubuseruko nka Ngozi, Kayanza na Muyinga, abayakoresha bariyamiriza ingeso zitabereye. Amabarabara yama yasataguwe hashirwamwo insinga za Regideso, ishirahamwe Rudende rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba, na Onatere, ishirahamwe ryo gutumanako rya leta. Kubw'amasoko yo muri ako karere, ivyo bikorwa akenshi bikorwa ataruhusha rubanje gutangwa. Amabarabara adasubijwe uko yari ata n'umugambi wo kuyasanura. Ivyo bikorwa bituma abakoresha amabarabara baja mu kaga k'amasanganya, kandi bikongera konona cane amabarabara. Niko isoko rimwe ribivuga. Amabarabara ngirakamaro yakozweko cane. Amabarabara menshi y'igihugu mbere afise uruhara runini ku butunzi, ubu ni mabi cane. Naho abakoresha amabarabara baguma batabaza, nta nyishu iboneka iratangwa n'abajejwe ico kibazo gushika ubu. Inzitizi kw'iterambere n'akaga ka buri munsi. Kwangirika kw'amabarabara bigira ingaruka mbi ku gutwara ibidandazwa ku kigero abanyagihugu, no ku ngendo z'abanyagihugu, no ku majambere y'igihugu muri rusange. Ni n'isoko rikomeye ry'amasanganya yo mu mabarabara, bikongera bishira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ikibazo gikomeye kititabwaho kubera uburemere bw'iki kibazo, abakoresha amabarabara barasaba leta gutabara vyihuta, gusubiramwo amabarabara, kubahiriza amategeko agenga ubwikorezi no gukurikiranira hafi ibikorwa vy'amashirahamwe ya leta, kuko ari ikibazo co kubura uburyo bwiza bwo kugenda gusa, ahubwo atari ikibazo rero cyo kubura uburyo bwo kugenda gusa, ahubwo ni ubutunzi bw'igihugu buriko buradindimiza, hamwe n'ubuzima bw'abantu bushirwa mu kaga. Ku mabarabara yahindutse ikimenyetso kwibagirana kutavugwa ngo rukwiye kugira rurambe. Ibarabara ridahora ribungabungwa rirangirika atakabuza, cane cane iyo rikoreshwa cane. Niko injeniyeri umwe mu vyubakwa z'amabarabara yabivuze, asaba kuguma atamenyekana. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe dahema kuba natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yacu, ari nayo yanyu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza amakuru atandukanye, kandi ayo makuru rwose abashikira ameze neza. Impamvu twisabire wewe utari wafise na subscribe canke se sabone, bivanye rero n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ufyonde ko maze amakuru ajya gushikira ku gihe, ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera.
rero kuri we tutatanguranye, reka tukubwire ingingo nkuru muri aya makuru yagize yibanda ku muri aya makuru twabareye ko amabarabara mu gihugu cy'u Burundi ariko arononekara ku kigero kidasanzwe, aho rero abenegihugu n'abandi bakoresha amabarabara basaba ko leta yatabara vyihuta maze amabarabara agasanurwa. Rero niyo makuru twabashikirije none, itekano n'umunezero ntangere kuba twari tubafise, mugira amahoro y'Imana.